Jo ambwiye rero ngo tuza kugigisininya narinzi yuko ari ikintu kinini. Senze ko akantu nkaka tujya turabanyegenda bane. Kana mwese mva mwijenda. Amwe bw'abanyegenda ni ndera. Uyu n'umwana w'Ibujumba. Namu Kinindo Munozenye. Mkirinda amajari. Muri Rusama. Ntwarane. Mari ntwarane. Maze kumusaga. Musaga wacu. Gana kadada kanzani umwana karaganya musaga. Byambere. Kazaga mwikoreye. Abo wone umukunzi wawe uri n'umukunzi wawe n'umukunzi wawe. Pana kuva n'abakobwa. Yeah, simbiza ashakoka. C'est muri histoire yo mu Kamenge. Yo mu Kamenge. Nta numwe afise umwana. C'est histoire yo mu Kamenge. Igero histoire yo mu Kamenge urazi ukaba ndi kubona mwamikazi. Urumva bwa mbere kabanje karadaza kadada kayabona ko ari hondi. Cyakaramanuka rwagenda kuzana umwana. Okay, igize ngata. Mvuga ati Imana ishimwe kazi umugore abimenga. Uribuka umuntu yaduhagaritse? Yeah. Tugeze indora. Tugiye guca mu kibera. Uramwibuka ujya mu chef? Salut. Uramwibuka? Oya naco ngoma ndagisigura ujya rugwa. Hari sangapi? Hari sanga saa 8 saa 9. Ari verene. Duca mu kibera sangapi? Saa 7. Twari bwacinjira. Twari bwacinjira. Mwabona umunsi mukuru igibona ari kumwe n'abene gihugu, ukabona yikoreye umufuko w'ibiraya. Ukabona ateruye ingurube. Hari ifoto ya president ngunda cyane ateruye ingurube. Jija ningano urayiproduce. Byose. Jija foto ya president ateruye ingurube ndayifa. Hari umuntu yavuze ngo ngo i Burundi ngo hari amasazi abanyarwanda. Ega isazi zija hari injya. Uragenda mu Rwanda bo batubitse umukanda isazi zogiki zarahunze. Simbi tukizanga aho isazi niho wabona. Oye zizakurondera injya isazi zo mu Rwanda zose kubera bonyene umwene gihugu waho ari muri funga mukanda yatubitse umukanda acaronkajya none isazi itabaki hapa. Yes bakunzi ba Shimwe TV reka ndabeka ngenda bashima mu gatondo muri kudukurikira abana no mu gihugu cacu ciza reka mvuge ciza ntamira inyama urumva Simbi ko tabwenge bavuga bati ngo kiraza kuvugana inyama kanwa bisigura hajya bavuga igiturire ntuvuge numa ngaho si hora izi rero abarundi mu guca neza umugani bavuga yuko ubunyegeri buyagira kwigufa nende kagira vangu ubunyegeri bwishi ntibwimba so guys urabion ubunyegeri buyagira kwigufa iyo rero mugomba kuyaga ivyunguka ibintu bizima bwene mutwagwe n'inzara hajya burya umuntu avugijwe n'inzara ni nabi kandi attention nuvuganya gahimbo nabavuga nabi vomi muvuge muri kumuranye muvugire ku isahani guys uvuge ku isahani uvise cyizere yuko ijamba ari sawa kuva ryari basomeza injya inzoga bahita umugorigori nibaze bamfunga no murundi barakubije kuvuga umugorigori mbese numvise mubuze byanitswe ikoze mu kigori badakenye kwitwa umugorigori nibaza n'ivyunguka bakuremwe bashire bano muri Brarut inzoga yitwa umugorigori mudakenye kwitwa umugorigori nibaza n'ivyunguka dukora akazi okay twarandisa amaposte igihe baju isohoka karabaye baju beshu karaba beshu turandika ati iyo nzoga musohoye nako kitwa gute baratwimitsina abamesha twabaye twanganye no nkangisha kumfunga ndazi minera dirte minera mfamu kirongozi gibundesi umugorigori rero usanga kwisoko abikunda bwa ni mu mpemba niwo mugorigori ba mu mpemba ndandaza umugorigori
ngo ndakubwira inzoga zo mu mimba sibyo bandazivuge ni inzoga zo mu mimba umuntu amaze gufungwa aze kubeshuza sibyo hariyo umugorigori ukomeze babitubwire muri commentaire ico ndagifuta basi uwingwe okay nari nkibakira rero uramutse na Simbizi twari twicariye hano biziga ko iri zina umuntu yarizanye ntabwo bagira bwo gufunga umugangije ngo ndagufunga ntabwo aca yitangira urundi ruzina rero ngagararyoshe ngako bien c'est bon urazi ni bon en fait nuko abantu bacabyorienta ukundi umugorigori ntiwari mubi kwera iki uno munsi anagesa umviriza ndakubwire ikigo anagesa cyakira amatoni menshi y'ibigori d'abord ni espoir ku murimyi w'ibigori yuko agiye kuronka isoko rero uciugira uciye en fait le fait que yiswe umugorigori no kwera mu biyikoze mu materi mwumva ko harimo ikigori urumva d'abord ko ari espoir kuri wa murimyi yuko ejo giheza azotagata urumva bwa mbere ibigori babigira gasanga berabuze n'isoko yego vraiment numva yuko bironse ngani byunguka irindi rikomeye ya c'est ça ibintu byose bazi babone ingene babikadra ko turi muri politique umunwa wose uronka ivyuki n'umufuko wose uronka amafaranga mvuga ko bari ibigori bari mu nyisho rero ndafise ikibazo kera bavuze gusangirira hamwe nk'umuryango turaga kwidondorane twese ahari no muzi muri abo bose wewe Cameraman. Kidi gusangirira hamwe bari bashotse kuvuga iki? Nyabujya n'abandi barimo nyene. Muri kadaje ravise. Batabamo. Twe twabaze twe turasangira. Dushatse kubera ko tuko turasangirira hamwe normal man content yo gusangira. Kidi gusangira sabende kwa. Bashotse bavuze ikintu cyo gusangira. Like abarundi ko basangira. Babashatse kuvuga iki? Hari abumva gusangira just ko bicara hamwe gusa bakarya bakanwa nige kintu ciyongera mu gusangira hamwe abantu bari mu gihe bari ko barafungura bari hamwe ubo baratumara ngo ivyo tuvuga byose ngo konti tuvuga ngo nizi nari ngwane no ibiryo je ndakunda ibiryo d'abord dusangirira hamwe birongereza ubumwe birongereza ubumwe ubucuti tukamenyana kwitwa kuzakanya cyane babaze ega nico gituma nakuzaniye inshuti nshaje hano nasa abakobwa ubu Simbizi ashaka koka ufite abantu bambye bose ngo n'abakunzi bawe ndavuga ati fo dusangire one day ntaceza nakayidekeza abo bose wowe n'umukunzi wawe uriya n'umukunzi wawe n'umukunzi wawe pana kuva ngo n'abakobwa Simbizi ashaka koka c'est muri ya histoire yo mu Kamenge yo mu Kamenge nta numwe afise umwana c'est histoire yo mu Kamenge igaro histoire yo mu Kamenge urazi ko abandi kubona abamwamikazi ega nico nyene turahera iburyo je twamaniraga ba Idris Simbizi wasema toi Kevin Kiboy Kiboy itonga na Kibo davise petit frère toi Kibo kandi nivyo ashaka kongera ko present n'abastar kumwe n'abastar photographe muri la ville ni wenyine n'ivyo wiwe Kiboy afotorera Bujumbura na photographe mwiza kandi vuba tumwamamarize kandi vuba tuko turegereza sama ubu turi mu kavura kanyu kazegera kaboneka je nagize dote bujya muri avril we urazi yuko umunzi wo kwiza umwaka nkoye ntanze amafaranga yanje ibitunguka mu mugambi utunguka asha ntagaruka katabaye tumwamamariza abantu rero abantu hariho umutipe azogira mariage yitwa Levis Ferdinand mu booking rero no mu diaspora yambiye ko azogira mariage mu kwindi Numéro zawe ni zingahe 68 943 712 943 712 943 712 68 ndazipindinga mu kiganiro nimero z'umumeshi Levis Ferdinand umufotographe ngo yarabonetse kwera Levis i Burundi nahazi
yavuye mu Burundi ahungira mu makambi atagenda muri Amerika. Ariko arayerera kuri Facebook abona abakobwa keza acarazi Bujumbura ku Karaba. Ashitse yasanze hari keza kwa kundi nyene. Bazoba makara ntibabe urubeye. Gusa agufotoye. Ugo rugo rugira urazi ko ari umfotografe agufotora urugo rwose ugaca rugira umwako. Hariho ingo umaze gufotora n'ubu zubatse neza cyane. Hari nabo tumaze gufotora abana babo babatizwa. Naje nashire wande tukimenyana niwe yadufotora ariko tumaranye imyaka myinshi. Yego kandi nawe. Niwe yadufotora tukimenyana nashire. Bafotora kuri mariage hama mu nyuma bakabazana bakabyara n'abana ukabanda iyo foto yo kuri muri maternité bavuye. Maternité. Voilà. Rero umfotografe bita kivyaza ngumba. Uno munsi kubera abakobwa basigaye barongorwa barari ibintu byinshi ibintu biremereye. Farmasi nariko mutariko muraje. Erewe ale. Bagira babisigaze. Navyo numva yuko ngo barari ibintu biremereye. Rero uyu yagufotoye kuri mariage shikukoropa bya bintu byose ifoto byose yazi gukoropa yakoropa siguye yuko nikivyaza ngumba ewe uvuzi uyu wenzogwa ndabetwa nene amafoto yeah nitwa Gacuti Anta Milintia yeah habinti nukundi wati no aragukunda umufana wawe mufana uza gusambura oya n'umufana simbizi nawe jimi novyubaho ngaba mwijenda mama mwamikazi oya mama mwamikazi uribeza ko je no gusambuza vrema yari mu bantu bambere simbizi batumye bubaka neza mugisha ukuri niyo nobona sama isimiza avuga ati simbiza ahantu siyo hako usha uyire n'umufana wawe yeah naba mwijenda n'umunyejenda aha turi mu kanyejenda akana kanyejenda ibi bijanye wa ubizanye nga turashize jewe nanakimwe nkora n'umunyeshure jure bita Inisade imanda ya cathédrale Inisade de l'Institut universitaire de la science de la santé et du développement. Oui, ndi mwiganiro gato. Ndi muri emission gato. Abasabye muri emission. Ndaye musama emission. Tutakata. Aba mabuja nawe ngaho munyegenda. Umunyamusaga. Abanyamusaga baramuciye umutima simbizi. Aba musaga. Akira kwanda babugende kwa gasekebuye. None mugasekebuye ni he gasha atari kumusaga ni. Yapa. Hewe excuse me. Ni he. Tutanga muga nego nizo mbe ni zone. Ni zone nde. Ni carte. Ikiba carte. Indera. Ikiba carte. Mugabo ni murinde. Muri zone Musaga navuze carte ntwa. Jewe yigengira mariage. Naye nemereye umugore wanje ko nzomutwara kuba mu kinama. Kandi niyo tuba. Mga mucarama. Mugaguma ari he? Mu kinama. Rero ngiye kwandikisha umwana abonye nzanye externe ko ne akinama. Ama mabuja nitwa Keza Diane ndi umufana wa Shine Way TV d'abord je ko ndi aho byahereye akaba ari umunyegenda yego original igwa igwigasha igwibaka Mwijenda nyene mwijera ubu ni katiye jenda uti muri Bujumbura ubu turi imvuki ubu turi imvuki nyene abanyegenda bakanura arakuraba nyene ukagira n'ubwo nyene abanyegenda bajugura bonona uzo kubavugisha muri bino bintu kera umunyegenda no mukumuresha namuresha muri mu maso urumva legend umusazi ndabeshega maboje umunyegenda mukumuresha igivuga igikwembe utuko turasangira twabaye imvukira kuva yitwa Bujumbura ubu rero ntibagitinya
ubu yacize Bujumbura donc muri cyo gituma utegerezwa kuvuga sawa yarahindutse abo bose n'abakozi bawe bashanwe TV hama guys ikirenze kuri ivyo kidi abakunda urukundo ntibaruvuga bararukora mubambe twaje gusangira nk'abakunda ibiryo simba hano bwahaze yego niki ubonye cyahindutse ni bon kubijanye no gutanga ubu nangahe bora 60 000 ni 50 ni 50 Nani va 50 yen qualité ni bon quantité bon nenzo quantité yagabanutse jewe kenshi iyo nje nga sinzweze ko negeze gupostinga akantu kuri Twitter ndavuga ati ameje kuri $5 Bujumbura none ibihumbi 50 bivunja ngayo mu madolari ibihumbi 50 amadolari make nanga na 5 atandatu ni make ya ni presque rien en fait juste abantu iyo bariko baravuga je surtout iyo bariko baravuga nk'u Burundi bakavuga ibinabiriya je kintu cyambere mpora mpagarara ko n'ibintu Burundi akise ibintu biduha yego vraiment na hantu hake two kwicara turi abantu 1 2 3 4 5 na imbesire hari ya cameraman tugaga ku $5 kandi tugahaga aba niko ndibaza bibiza kujya abantu asaba bakurungike mu diaspora yarungike big up hari umuntu aje ku telefone aho bavunjije kuranga oya reka cyo kuvuga uratinya no ntibimega marishe ntware barazi kwihaje je mvunjira muri bank na EU9 je ni 2005 toga kure na banke sayo banki nyine bira umbiriza tuje dufasha abantu sibyo nambuno munsi uko bigenda kose urabona iyi siniya turi iyi siniya turi iri muri ekivara y'amadevize kuko biraryoshe yuko mu diaspora aje mu Burundi tukamuhereza lide y'amafaranga yoza yitwaje namba abona yuko turi batanu tushaka kujya $1 mama ashobora kujya amagufa muri kamera ko vraiment je mukobwa wa mbere standard atagira complex nana sisi fate ko ari $6 sibyo ukabogaburira abantu batanu n'ugwagwa rurimo namugorigori wabyo hama bakajya kandi bagahaga kandi ameze neza simbi je ikintu ushaka dutandukira bana bose barana ko batanguye kumera nk'abahazi ufite kuvuga ngo umuntu wamukunda kenshi bazira amajo hitega baragutuka besha ko umuntu wese avuga ikintu agukundira conyene niyo content akimera okay ndetse sai cyangwa ko bose bavuga ikintu agukundira kugira ngo bimva boza gusangira basi nawe ntaribe kivoy nibaze ikintu bamwe rero turatanga hari ibintu bo ikintu nkundira Simbizi ndanamufanira ni kubera arinda Simbizi ararinda cyane arinda kandi hari n'akandi kantu burya ivyunguka kajya kwere ni content yavuye kwa Simbizi kandi karagufasha kandi wakareme yesa akantu k'ivyunguka uraje yuko basigaye bavuga indirimbo ujya n'umunyamusaga mutinye kwa kwa simugabo abanyegenda barankunda ndabizi je n'abanyegenda bara bakoze ibyuga muri paye barazi amateka ya leta ya Valido ndayishimiye amwe murayazi yegeze mikro ivuge abantu batinya kuvuga okay ndayazi amateka ya Valido yego prem twamushima cyane Valido muzi kwiki
uko yimve kwa jeune gutena paeje yaraguhaye ego ivyungo cyane na postinze kare hano mugabo atagiye gukora umengo sinza kuba free mugabo nacu ntangora ndi mu gihugu cyanje rindira gato neko ndakora emission na Franike ndamubwira ati kera ku ntwaro za kera Henken ntiwayisanga ni city agomba kuyisanga hano mu restaurant muri VIP en fait aro politique yo kudecentraliser ikintu ku buryo ahantu hose wisanga umengo hose birashoboka urabibona ufite nk'ibyo bintu urashobora kubona ko ari bisanzwe ari ibintu bikomeye urabyo ufite abantu bagerageza kudiaboliza isysteme umukuru w'igihugu we batwiyumvira ko neza naho ubona nta leta nimwe ari bigera umwe ishinga ibigega byo gufasha abantu bafite imigambi rero abantu bose zo kuba muvuga nabi ntugire ibyo babihebe oya kana bugera bishimye cyane gose frère nivyo cyane gose abanyagenda jeba je nta nivyo kaje ndaronka nukuri tamba ko atamugambe numwe mfise je umugambe ntabyo wasabye warabisabye urabura no buragute agene fate kenda ndari muri wando okugura wow la minute baramuhaye ivyungo mugabo nawe ari mu gahunda mwatanze umugambi bacabahereza ego ubu mufuko urimo amafaranga umve mubona ko mawari kanda batele story hano bita imukike hano muri mukike niyo ntara ya mbere itari iteye imbere niyo komine ya mbere itari iteye imbere ku intwaro ya Paris agishaka ku butegetsi mugabo urazi ko mukiko ariyo komine ya mbere yinza amahera menshi mu gihugu kubera ibiraya batanze ku makomine imbe z'imiliyoni ibiraya byinshi ufite nk'ibiraya byinshi no komine ya mbere ubu kubera iki yarambwiye ati ibiryo politike y'iki yo kujya ibiryo wana nejo uinvestisa mu biryo ushobora guhomba none ko utegerezwa kurya voilà urumva rero naha rero umvise n'abantu bahariya imukiki bariko barakora imigambi y'iterambere ni fresh sana ikidangukundira je simbizi nintuze ibintu ona ibintu bitangwe vuba cyane mugamba zo kuvugira igihugu hatwa urabizi ndakora bivuga kenshi frère ntumbwire avuga ibintu kandi nyine ubona kafise inkuru imeze neza ibintu azi donc no patriote mu bisanzwe kandi akora pisto tukanye adatukanye mwana ndakubazi kwadote uri mututsi kazi mubiye umvise mvuze umututsi muri kamera baratinya kubivuga jani umwe umbona nk'umunyamacakubiri cyane oya aho murahure yabirengeye byo bitwaye yararenganye kubivuga ko ntabara kuma commentaire y'abantu ngo ndintera hamwe yego nabibonye bro or hariho ubutunzi abarundi dufise tugomba ku exploit bwo kubirengera none ko turiko turasangira rero ne turi hare kandi umutwe yego warashaka kwicanye ngaha hari abantu banezeze nomana n'ibigera byo dukora n'ubu hari umuntu agiye kunerekana mu mwanya aravuga ati Jeffrey mandazigana mu hana simbizi byaratumye usubira kumva ko ndi murundi wa fight sinambiye byaratumye n'umuntu ata n'umunyarwanda ari muri Amerika kendere konesheje nimero isanzwe abana y'u Rwanda na muri Amerika ene byo mbaye no mukora byaratumye n'umaso igihugu cyaje like mwana site mu patriotism baramukundije u Rwanda yakunze igihugu ciwe basi cyane kuko utakato yes yaravuga ati narakunze ingene mwege muvuga igihugu cyanyu byashizemo nanje gukunda igihugu cyanyu kuko cyo mushokiye nuvuga ngo twesipira abarundi gusa ahubwo twesipira
n'abanyamahanga isi nzima yose ego bose bakumva barakunze igihugu yambwiye ati haraheze imyaka 15 ntataha mu Rwanda mugabo cyane numva ngize umutima wo gusubira gutaha kandi mu gihugu uribaza ico kintu si ibintu biba byorosha guhura n'abantu bakavuga ati genda gukunda ndi umufana wawe antwari ibintu byo gushima guys ntimuze mubona twicara ngaha gusa ngo tuje gutera inkuru ngo tuje kuvuga ibirofa hari igihe tuba tuje no mu bintu bikenewe kandi byingira akamaro kandi tuzi ko bifasha benshi turiko turanajya nibuka wa muntu yakoze challenge ya TikTok ngo raba umwana wa Evariste ngo mwuzukuru wa Mwezi Gisabo yaba n'abana wa Evariste rero c'est ça nivyo rero gaya akajambo babwira uba supporting nabo nyene nkuje wumvise ko bamaze kumugira publicité umugambi wawe abona bakora ni secretary ifatanye na photocopy nivyo abagize imprimeri Ego. Au umuntu agiye amayeri mu tumukora ama invitation. ma invitation mbaba bikora byose Abonye. oya je nabambwa batutsikazi batagasa abahungu na kandi n'abantu je mvuze ko aribo batagasa ari abantu bazavuga ati ngo mu Burundi ngo intwaro ngo y'abahutu ntabahutu batwara mu Burundi mu Burundi atwara abarundi turafise ikibazo cy'abajene batinya bona nk'ubu nkawe nkite mwanyaje utanze yuko ari bon turavye nk'intambara twari tumaze imisi turimo bisa nk'ivya mu vyagabanutse gato hari hakenerwa nk'amatemonyage nk'ayo sibyo fata nguje arije nyene ndiko ndavuga ku mayimeka nkaja kuri ekran nkavuga ucume ngo numuco umwe uri kuravuga Ego. Normal manga. Ijuru abazi batukira tukironka. Tamu yambariye ngo ngo bironka ngaba mari ibyo bavuga. Ewe direct ntana kenye. Aba ngo bari mu gangunu. Aba imbonera kure. Do drako. Ese mvuga ko sino ndati. Oya ntana kenye umva. Uno mutu tuko turakiza igihugu. Vuga ati bahora bavuga yuko bijya bya muri paeje utari mbonera kure. Tabironka. Nibago. Ego prem. Kubujije umuntu yambajije Mako gasa uri kumiriye ukumva nyene ko wikumiriye wowe nyene warufise umugambi mwiza mugabo kandi wa applying ngandinye buryo ha umuntu ambaza ngo ntungu buryango Diane ko yakaba yari mbonera kure ndavuga ati ya sindi mbonera kure prem voilà arambwiye ngo none ngo wabirose gute burya umuntu wese arashobora kuronka bino bintu vraiment ntamwe bikomira ni projet yawe ibaye nziza bakayishira mu karonka voilà tuvuga ko ibi bintu ibi rero nimva ngo nakoza page ukabaraba ngene bakora utonze kwana benshi ku matehe nibo bantu ba mbere bakora neza kandi bakota basi mu society ari mu gihugu none ko abanze ni na mpegana bagote na formation zikwiye ego zibereye abakozi ego formation zikwiye zibereye abakozi banaka mwana wa mama nta kimenyane nta nakimwe kirimo vraiment none umuntu musa afite projet yiwe kuja guko ntiyikumire atwa hano tona ko leta donc Burundi kuri tuzo kintu cha paeje ubundi bwatende ntabwo ave mikomeye cyane minyoye emission nk'iyi wari bigero abantu na hamwe nk'umujene harura paeje imaze guhereza abajene barenga ibihumbi n'ibihumbi mugabo gushika ino saha usanga ama content ahari akuvuga utireka ngende ngire ikiganiro ndambwiye ko Diane ngende kuri imprimeri yiwe turabati wa mugambi ubwira ko musabwire akuna wemuze jare nk'ubu uyi hari kuba ari ama emission menshi y'ivyo gusa mugabo ahantu ubonye uzo bisangane kuri Eleventh sometime nk'ihangiro ni ukuvuga ibyiza by'igihugu nimba hari ababivuga nabi ko dutegereza kubivuga neza kuko ibyiza bihari n'ibyo byinshi bapo ibyo bavuga bibi vrema murabe hari abapaeje bikini bikari abashaka ngo uriko bivuga ngo iki nibiki oya je ndiko ndabivuga kubera ko ni byiza kandi biri mu gihugu kandi abakoze imigambi baza gufungura bakajya bagahaga iki byari byo ko bavuga ati umunwa wose ugira icujya umufuko wose ugira amafaranga none ubu twa imprimeri yawe imaze nkana gutegeza fonctionnaire Yeah. 2 ans. Ok. Iramajaye. Kuri Semisheri kwinjira muri jere. Hagere muri mubasha nawe wayishize ahantu ho. Yagemyeho. Nasho ni boss ready. Hano ibana wewe. Bakora ifite tubaga dukeya. Yakimasha nkure. Niwe ngendako. Uri usanga yitetse nk'uruyeri umwe gwirabura. Uruyeri. Umugizo muri zo mupene gote.
Mpentekote hari gapta mwijenda raba abakatolika usanga bameze uko ndumukizwa wa Mpentekote mugara mazugana abakobwa mwijenda ngo sarayiteze umwe gwirabura runini runini gwirabura kabakanya ko bikwamwe imbeho ariko barishusha yaje ndabakunda baje bamere wawe usanga yiteretse uruntu rwa ntware kinini kimwe kibyimbye apana kamwe gato rujya runini nyine ruboneka ego none mu gitenge bambaye igizabaro ama ne mirinti nawe gute wewe ntimuramushiramo muri system n'amabijo agurisha make asa amabijo ujyafise ariko atinya kuvuga kubera ko acafise isoni ujyanye afise no mugwiza mbuto babandi babagwiza mbuto abandi bari abantu mukeneye imbuto z'ibiraya muze mu contact uriya mukobwa afise imbuto z'ibiraya nziza vraiment ndanabimushije kuri statut kareka ndabikorera kugira ngo utaza kuvuga ngo ndiko ndabesha ibi ni ivyiwe ibi byose ni ivyiwe urabona ko afise ibiraya vyiza kandi biriko biramera urabona ko ugwaruka ruriko ruragirane urakora uri mw'iterambere kandi nimvukira wese kanaje ku musozi yo vuka hehe umwana wo mu Rutana kwa Banerina baje Bujumbura ryari Simizanwe no basi or micro basi micro nani kwegere mazima ngai Bujumbura wajuje kuyiga washikiye kuyiga hehe ndabizaho kamera je oya ni juste urabona ubu ibintu byo kurima hari abanyabujumbura benshi bariko bararima ava ntibumva kurima kesavo ahubwo nuvuga ngo n'abakobwa beza bafatira abakobwa umubona ko ari umukobwa mwiza mugabarima ari abakobwa je kintu reka mpanurire ba uri umurimyi Bwara umukobwa basi mwerekane basi bakarimye kazi toza gushiramo ifoto yiwe teketwa bakobwa mwigira ngo muri beza muri mu Kamenge gabi nkumi nziza mugari ngwane y'abakobwa nabiragura ko baronka abagabo oya mugasimbe wotuma ukareka kuja kuri uwo mugabo ukareka kuri umukobwa akora cyane simurume ndakuri kurambye ko nzoronka umugabo jewe wewe Jimanuro nogwa. Jenzo moko nimba hari umugabo yumva ashaka umugati akabuza amafaranga ariko tuvugana. Kanabwi. Ucurondera gusomeza guterinda ukirera. Wewe. Arasi ndakweme. Ungiromera nka mutware wacu. Agena kimwe yabeze. Nukuri ko Imana yavuze uko je ndakunda abantu bavuga. Yavuze kuri kwera. Wowe ufite no. Ndabona nta mwanya ubufite. Jewe hari umudadara. Mugama mukoze ibyaha. Hari umudadara nta cyakirimo. Kandi uba ugwije abantu. Ariyo umudadara aho. Je naraharuye umwanya wiwe. Ndabona n'umwanya n'umusegonda yoro nka wa mubambe. Uwo mukobwa nukuri ko Imana biragoye none wobuza gukora ibintu naravye mubambe hari indi system utarabona gasanga none wewe wowe uravye ibinyako gasanga guhera mu gatondo gushika mu ijoro ari mu biharuro by'amafaranga gusa yibere mu vyunguka uramu shabaza nko cyumushiramo serese z'abagabo nako hiyo jaho sa atekereza gute cyangwa bica bihomba abo bubaka bakuze oya mwene uyo rero system ihari mubambe pu gacikigumiriza muhira wigora bakabebeka muhira fresh byashara bya uri harese ngo bamwaranumye utire yenda taho impamvu oya ndaje nje nta uri impamvu gituma aho usanga yarumye oya yesu nje nta uri nenda kubesha none umvire mubambe none umwanya ahubwo ntawe impamvu abakene babasa abantu batagira amafaranga aribo babyara abana benshi kuri aba bafise umwanya none okay wewe ata amafaranga ntabyo bisuri bukore buri muhira nta kandi kadufise ugumira mu nzu je nk'ubu nari nzi kera yuko urongoye umwanya wose ari mu bambi shika muhira wabyiza ushika wiryamira sa wenda kubesha no umwanya wo kumenagura nabo bukurahe nawova sa vugu ishoboka
iyo ufise umwanya n'amahera mbapito umwanya amahera urataha wiruhiye iyo ufise amahera wimbira yandi taha wiruhiye ushika wenge kuryama yes mu gatondo ukazinduka ugenda kandi guhangayika namuje usanga rero abagore b'ababosi cyo tubajya birirwa muhira nk'abagore urabyumva ebara usanga rero yamara ugize nk'umwaka rero ugasanga uronse nk'umugore yaguma reklama akazi sinaje kurya ibigori ngaho sinaje kuryama he ngo none n'igitanda ngo cyari kihaye wazamwe n'ibimugoye acharodera kameshi aho nyene vugo ni mubambe rero so guys mugusangira turaganira ntaguma nkubaca atanga kuvuga ngo nkango muvuziki rero natashobora igana iminota 40 ngo muvuze ubusa reka duheze duhanura abajene no guhanurana bien sûr twakoze igana twaje guta umwanya uretse gaduhanurane kakibora ko umujene akiri muto afite akamike nigo cyane ntabona uyo onye afite 23 nibiri gutyo hagati y'itatu nibiri nuko abusanga afite ibintu byiwiwe akora abo nyene bose bahawe amahera na page usanga afite ibintu byabo bakora toshaka just duhanura nasimba kugira ngo ntihagire ubutura abantu bashonje nibo baza kudutuka kugira ngo n'abashonje abatarajya nibo baza kudutuka kandi ugasanga bayibuze ko atashaka gukora bareze amaboko kibu twashaka ko like guhanura abantu muri rusangi baba bicaye muhira baba abadakora abatitura payeje kandi bafite amaproje ijambo n'ikindi ndetse kuvuga bye ciao Jeje novuga mbo mu majambo make nibaza ko nibave muhira bakore basohoke bagende gukora ibindi bizokwizana kandi kusha payeje naco ngico ndakivuga ko jewe payeje narinzi mu isano boje narose akazi bivuye ku bandi yego ariko ntari muri payeje urumva nkorera abantu bahawe na payeje nico rero iraha n'abandi bantu bo ku ruhande umva egaye objectif ya payeje ni création de l'emploi kwera uyu imuhaye ya final ya projet atatanga akazi nukuvuga ngo rero natoyaronse amafaranga ngaba gacaronka akazi a partir fresh uko ijya opportunity yo kuronka muri payeje ntironka bose mugabo kubera baba bakeneye abakozi benshi baca bagufasha nawe bakaguha akazi igihe urakeneye kubera je nasanzwe nshoboye za photography design mbo sinkora photo gusa ndakora design ndakora ama video umva kenshi yari umuntu ushobora gusanga ashoboye foto adashoboye video ndagira montage video amafoto byose urumva yuko ariko akazi niko ndakora ubu ndavuga ko payeje ari ikintu ciza urumva irakazi abantu bo ku ruhande atari bajya basanzwe barahawe financement na payeje kandi niki wanura abajene muri usanga ugwaruka nta bintu byinshi niko ndaruhanura no kubabwira ati bave mu nzu baje gukora ibindi bizoza mu nyuma bakure amaboko mu mpuzu bagende bakore merci beaucoup et toi aussi Diana hanura abajene like nige jambo tekere ukoruka muri rusangi ndaze gose nikunda kumvuga karaze abaraguma vugishwe n'agahe okay nanje kintu no abajene d'abord cyatanga kumenya twarizego mugabo atwa turavye muri mu gihugu cy'u Burundi abantu bahari ni benshi cyane barengengera ubuzi buhari ikintu cyo gukeya ubuzi bacijukire cyane cyane ko leta ibafashe mu mugongo hama ikintu bahanura ni bagakora imigambi yabo je vuma ntatanga gukora nasivuye ko ikintu kora ngo nkore ngo ntonde kwagira umuntu azambwiye ati nkora service ni nabona ko ndashoboka mugabo ubunya umaze kwenda kuri terrain ubwo burahera navuga ati niba ubwo buhere bagende ku materrain bakore bizogena neza ko Imana yavuga ngo imaze zazagikuba by'iminwe zacu bakore hama ikintu naco bige kwiga ibindi bintu apa yuko batwaze ku ishure twige n'imyuga burya nzamuze kuvuga akantu kamwe ndaza nazo kiraba wakari mutwe nikabisema
akari mu mutwe ntikabisema munyamukike ngo kari mu mutwe ntikabisema umunyamukike natari yakavye akantu rero bige kumenya n'ibindi bintu bige n'ibindi bintu bapfa byo kwishure bige imyuga yindi ushobora kubafasha gutera imbere hama bakore ndazizo ko bizogenda neza kandi abajene no bantu bambere bafite ingufu babwiza gukora bagatera mu iterambere ry'igihugu uriko urariha amakori niho ubona ko mbere dofa ufite ikintu mari igihugu sino nta kori utanga uriko uragira mugabo wizeye kuzokwivuza ko tuzokwiga tukagira ibiki biko nka buse kuja hanze voilà bivuye muri leta biva muri bane mitwe ko dukora hamwe tugatanga amakori muri leta ego nivyo twebwe nyene ntahandi abantu bahari igihugu ashobora kuva tudakoze hamwe ngo dutange amakori nivyo rero mva nabahanura ni bakore kandi tubizogena neza yego mugwiza mutaho kasema kiki Simbi reka duheze ikiganiro cacu twariye twahaze tumaze neza twahatse nta nzara dufise so guys twagomba nyine jatsi kubabwira merci kwanza ko mwanavye ikiganiro cacu ariko numva nshaka ko areke nawe ugira ikintu kimubwira abantu muri rusange baba dutuga ngo tuvugira mu njya ngo dukorera ibiganiro ngo mu njya cyambere ko tudifise kandi umwese yirati cafise excuse us icya kabiri niki wabwira Jean abantu muri rusange bagiye abantu bagushimira bavuga ati urakoze bumvise ko hari abantu basi batanu wahaye gukunza igihugu cabo wowe bifata nka Simbizi Semavumba Idris cyambere je biramembara kuba uno musi tugenda turabeshuza ibi na biriya twiga twerekana n'ukuri iyo president avuze ati ibiryo twerekana hari abantu babifataho premier degré hari n'abantu bari bazikora igitutsi mugura muzije twira urumva bo babifataho premier degré kugira bagombe kuducafuriza umukuru w'igihugu dernièrement ari reportage nakoze niho nasiguye ibyo bagombye kuvuga nako ndabisigura kuri première dame urabona aritwa amazina menshi bakavuga byinshi bakavuga menshi ngo amastation ngo betara byinshi nyene tu abyumva mugira neza badezire biki bakavuga ibintu byinshi mugabo mu nyuma niho nagerageze kwanaliza nsanga n'abantu badashaka yuko tubaho kutubayeho n'ubundi twumve ko ari complexe kuko urabona ikintu cya mbere abantu bakwiye kumenya uribuka umuntu yaduhagaritse tugeze indora tugiye guca mu kibera uramwibuka mu chef salut uramwibuka oya naco ngoma ndagisigura ujya mu tipe ujya ni entanda ya premier ministre ujya ni wajejwe kumenya ati premier ministre afungura iki tureke ntitubigaruke wene ni busetana n'indimo taruri mu nyabarugwa hari sangapi hari sanga saa 8 saa 9 hari sangapi 23 hari moya minwe yarirenga ari very inere ari very inere duca mu kibira sangapi saa minwi twari bwacinjira twinjira mu kibira ya rero twahuye ujya mugabo twahuye ujya n'umuentanda wa premier ministre entanda nawe akazi kiwe niwe urumva ujyajejwe ibintu byose umva ivyo premier ministre abakeneye mu rugo bisigura yuko nta kintu nakingabora ku mukuru w'igihugu rero nibindi sivyo c'est-à-dire president yikoreye bijya biraya ukabona atarikoreye biraya suko ngo atayentanda afise bijya biraya abijede hage ni kugira kubwira ati nanjye ndi president ndavyikorera wewe urinde ntugabo just uce bugufi wewe tuye kwija kurima ndaba vrema mugabo wumva yuko uyu agwiza imbuto ego mevrema urazi abakobwa beza bahari ari kwisiga inzara ngo arindira akazi ko mu biro urazi yuko biga bibora by'imbuto bijya bibora koroki byinze amafaranga menshi gusumba umuntu arindira umushahara akorera ku kwezi ngibi biravyiza urabyumvaga we nk'uyu nkaba n'abaronse inspiration ivuye bukuru kubera indongozi za kera kwari ukugara kugenda bapanze ifushere gusa kuba security ikintu namwegera nkabona umunsi mukuru w'igihugu ari kumwe n'abene igihugu ukabona yikoreye umufuko w'ibiraya ukabona ateruye ingurube hari ifoto ya president nkunda cyane ateruye ingurube y'ingano urayiproduce
byose kijya foto ya president ateruye ingurube ndayifana bavyumva hajya bari karakubwira ati na jewe wewe nawe vipi ni juste umva nta yindi moyen president bafise yo kwankuraje abatwara nk'umulideri uravyumva bijya bikoze kujya ni kugena wowe yumvemwo wumve kuko president ni kumutwe w'igihugu mugo menye yuko igihugu kigwa ningo sivyo uzurabe uri pangi cyane gose uzuna kagakaye kamwe kagakaye ngene kaba kandi rega ndagafise naje wewe witwa umukuru Genda umukuru w'umuryango iyo hariho umuraza ndamwandika mu gakari wiswe umuki umukuru w'umuryango urumva na wewe ureka kuba umukuru ahantu mugabo urumva nano quelque part okay haga rero ubu uri umukuru naho rya geto giwawe worigirira gusa isuku uterereye mu isuku ry'igihugu cyane n'imbere y'inzu yanje tu comprends niyo mpamvu wabonye president yafashe n'umukubuzo ni juste rero urumva rero usanga rero turi abantu turi biga ibintu twifataho premier degré tubona president tuye umukubuzo ntidutahure message akagombye kuduha akagombye kubwira ati we munyoni yo kareso wambara imizi ngaja kuimesa we VP bakunzi ba Shine Way TV Koja kumesa sawa Taimesa intayifura boro yawe wewe wagize mubambira huja kubita kandi ibintu birahari byinshi hari abantu nabonye mu Nyakabiga imvura iguye ucona umufire gugonye uzuyemwe amakotex n'amapampers cyabisunika hari ikindi kintu simbizi aburabona uyu mukuru w'igihugu yatoye kubuza ngo akubure rozo amaze ko naho ko harimo nk'iki kiboro uramaze ko cyabajugunya mwibarabara ritowe kugira umukuru w'igihugu araza kugira urumva nibi rero wewe nyine wewe ni wiyumve yuko tu es responsable muri uwo mwanya niwe mukuru n'abantu mu bikora nka mudusubiza imbere yumva wewe uri mukuru wiwawe urana uri wenyine hajya uri wenyine uri mukuru wiwawe kwanza ni mukuru uri mukuru wiwawe rero nambe je keneye kuba umurongozi banza umenye none ubukuru bwanje kuri jewe nkora iki abandi nabono bakorera iki urabyumva rero kubera rero hari bigaba byinshi ngaha hakaba n'ibigaba muri communication niyo mpamvu president yitoreye umukubuzo babitora ubundi president avuze injya nukuri kw'Imana injya yari ntuzenze president avuze injya ntazabuze nakubwiye afise intendance urabyumva hajya avuze ati nkeneye inkoko ndayitora hajya agomba kumbisha nafise umupeti manifeste umupeti hajya afise inkoko majani wageze ku nkoko 700 narabikubwiye urabyumva none bazihabikuye he ama speech wewe nabitoye yo premier degré we abitawe ya philosophie biga bintu biba birimwo president yagombye kutubwirira yego ayo ibijuju navyo bico bitora voilà ngo maratinja sawa ariko ni inspiration kugira ngo twese tumenye ko nta ntuhambaye wowe uteganya n'ibihumbi 10 utemberana kurangiza kirarangiye ari umuntu yavuze ngo i Burundi ngo hari amasazi abanyarwanda ega isazi zija hari injya uragenda mu Rwanda bo batubitse umukanda isazi zogiki zarahunze simbi tukizanga aho isazi niho wabona kurondera injya isazi zo mu Rwanda zose kubera bonyene umwene gihugu waho ari muri funga mukanda yatubitse umukanda ntacaronkajya none isazi itabaki hapa highways yes reka tubwira abantu ati niwakora niwigana umukuru w'igihugu cyacu utayishimire utaishi vizuri kila udakora ntakajye udakora ntagire iki ntakajye sibiryo turiye twashatse kubereka ko ibiryo twatuje kurya kandi ntiduhombye kubera iki dusubiye ku kazi ciao a bientôt